mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri, ntanga ikigira 10 c'ibyo ndonka byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ndababwira uwo muntu yamanutse aja iwe atsindanishirijwe. Uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Imana yacu nihabwe icubahiro. Uwundi baramubajije bati mu isoko harema y'abantu bangahe? Cyari kibazo cyari kije. Aha namwe wo babaza mbega abantu barema mu isoko bangana gute? Mwabyumvise? Nishuwe n'aba bana kumbura bakuze nawe nye ko batinye. Abantu barema mu isoko n'abantu babiri. N'abantu babiri. N'umugabo n'umugore. Nibitsina bibiri gusa. Yesu nashimwe. Kimenyereho ejo niwumva tumaranirongo ikizanye ntuzotinye kukivuga, ni babiri. Aha naho turiho tungana gute? Turi benshi. Turi babiri. Ariko mu buryo bw'impwemu turi babiri. Turi babiri. Tubonye aha aba bantu bari babiri. Yari umufarisayo n'umutoza kori. Bose bagenda mu rusengero. Kandi bose barasenga. Nguko no mu isengero hakorana benshi bariko barasenga, ariko imitima abari ibiri. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ni imitima ibiri. Hari umutima wo gusaba imbabazi, guca bugufi. Hari umutima wo kurondera Imana. N'umutima umuntu atimenya. Uyu mufarisayo ntiyimenye. Wewe yishimiye uko asenga, yishimira n'ibikorwa byiwe, atabona ko yisondesha kenshi gusumbye n'abandi. Mbere aratunga urutoki avuga ati simeze nk'ujya mutoza kori. Nkuko nawe uyu munsi wowe uri mu isengero ucira imanza abandi, ariko hari ahantu utarashika. Ngo ariko umutoza kori wewe arimenya, ngo arafukama, arishishitira, aravuga ati jewe ndiyizi ko ndi umunyabyaha, ngirira imbabazi Imana, sinkwiye no kurangamiza ngo ndabi yuri, ndakwinginze ungirira imbabazi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo yamanutse atsindanishirijwe. Ndakwifurije muri rino joro, haleluya, ntubu muhombe. Iri joro ntirigufe kubusa, ariko wumve ko hari Imana ikwiye gukorera no guhindura mu bugingo bwawe. Uzova uvuga ati rya joro cyagiteramo nagiyemo Imana yaransindanishirije, hari ibyahindutse, hari iryo nururutse ko mpebye. Narafukamye imbere y'Imana kugira ngo Imana ingirire ikigongwe, none yarakingiriye zange sombi zose na bya bikorwa byose bibi ndabihagaritse, sinzosubira. Aho uzovuye ngaha utsindanishijwe n'Imana. Mwese Yesu abahezagire. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Ya haleluya. Umutumiro wawe ni mwiza. Wadutumiye kugira ngo wongere utwibutse gutsindanishirizwa n'Imana. N'ubuntu gutsindanishirizwa n'Imana. N'ubuntu kugira ngo umuntu wese yimenye. Turasengeye Mwami aba bantu bose bari hano, umuntu wese yongere kwipfuza gutsindanishirizwa n'Imana, kwimenya ukwari kugira ngo ahinduke, ibikorwa byiwe byose bibi bihinduke, maze guhindukirire. Mwami umuntu wese amere nk'uyu mutoza kori yimenye. Ibyo nibyo biguhimbara, nibyo dusenze dusaba, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Rondera Imana muri iminsi ya nyuma, rondera Imana muri iminsi ya nyuma,
na muri imisi ya nyuma. Rondera Imana muri imisi ya nyuma. Yesu nashimwe. Ego.